Notre lutte doit continuer jusqu'à ce que nos peuples aussi rwandais commencent quand même à aussi faire pression. Parce que je crois que intambara yacu itegerezwa kubandanya gushikaho abanyagihugu bo mu Rwanda nabo batangura gukaza umurego, kuko ndizeye ko urwaruka rwo mu Rwanda rudashobora kwemera kuba abanyororo bo mu karere. Narabonye ko amabi yose ari mu bihugu byacu aturuka ku barongozi babi bavyifatamwo nabi. Nimba dufise umubanyi aguma tuvyonga agerageza uburyo bwose ngo ahungabanye ibihugu byacu, nibaza ko atari icemezo c'abanyarwanda. Narabonye ko kuva dutanguye ibiganiro n'u Rwanda byamfashe imyaka 2 yo kuganira n'abategetsi b'u Rwanda. Abanyarwanda bari bashavujwe cyane nuko imbibe zugaye. Igihe rero tugura imbibe ku bushake bwacu atacu turinze gusaba kugira ngo twerekane ko dukeneye amahoro, abanyarwanda baracanye cyane ko mu kuza ku kiyaga Tanganyika, ariko kwari kuduhuma amaso. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. C'était hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village, igihe rero bakora ubwicanyi mu kigwati cegereye Bujumbura hafi y'urubibe na Congo, niho natahuye ko umubeshi ubwirizwa kumuherekeza gushika ku muryango. Nanje namuherekeje kandi mu nyuma yerekana ko ari umubeshi. Iyo umuntu akubeshe rimwe ikosa riba rigiwe, iyo akubeshe ubwira kabiri naho nyene ikosa riba rigiwe, ariko akubeshe rya gatatu kemera ikosa rica riba iryawe. Nico gituma iyo mvuze ko hari ico mwokora kugira ngo u Rwanda rwisubireko, jewe nokubwira nti banza wifashe wowe nyene hanyuma n'abandi bazogufasha. Moi je te dirais, aide-toi toi-même, le monde est